Allez, prenez route, la route est ouverte pour vous, les gens de moto. Oh, commencez à parler. Allez, on va partir. Allez, non, c'est pas les problèmes. C'est quoi? Sala papa. Yes, aka kareresi canke ino video dutanguranye ni Wazalendo nkuko muvyumva bafise aba bazungu bambaye amajire yera bari ku mamoto amajire ya Médecins Sans Frontières. Aha ni mu gihe twari duheruka kubona imiduga yitwa ko ari yaba humanitaire canke abaje kwitaho ibijanye n'agateka ka kiremwa muntu za Minembwe bagaragaye baza mu miduga amajipe agera kurane, ariko Wazalendo aba dutanguranye nabo Wazalendo ikaba yabahagaritse mu mvo z'uko ngo bagomba babasuzume barabe neza na neza ko arabajejwe ivyo bikorwa vya aide humanitaire canke vy'ukuri arabaje baje mu rutonde rw'abarungitswe na MONUSCO nkuko bagiye barabisaba kugira baze mu Minembwe no mu tundi duce turiko turaberamwo imigwano kugira biteho kubijanye n'agateka kazi na muntu cane cane imiti ibindi byinshi bigira bitandukanye. Aba bambaye jire za Médecins Sans Frontières, ariko Wazalendo ikaba yabafashe nkuko boba ari aba mercenaires canke abacancuro nkuko bakunda kubivuga hariya hakurya ya Kanyaru. Muri Uvira haragaragaye video twarigeze kwivuga ko gato cane, ariko hari amajambo ariko aragendera kwiragizwa ko ari yo bari strategy yo kugira bafate Uvira batagwanye. Aha naho turaza kurabira hamwe amajambo ya Ngoma Nzito aho hamagarira ngo aba Wazalendo kuva mu muji wa Uvira. Aya majambo mwarayumvise, ariko ni giki anyegeje, ni giki ahetse ku mugongo canke face cache yayo naya. Turaza kongera kurabira hamwe itangazo ryasohowe ku munsi wejo, umunsi wa gatanu itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu umwaka nyene turimwo, risohorwa na AFC M23 biciye ku mbuga zigenda zitandukanye za Lawrence Kanyuka asanzwe ariwe ajejwe chef wa département ya communication na porte parole wa Alliance Fleuve Congo ariyo AFC M23. Muranyihanganira murabona ko akagripe katavyorosha, ariko nta kintu na kimwe kitubuza ko twosangira amakuru n'ubusesanguzi bwo kuno munsi wa gatandatu igenekerezo gicenda ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Reka duhure neza na neza inyuma ya kano karuhuko. Mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fluhe Podcast TV, ndizera ko muguwe neza aho muherereye. Ndabifuriza amagara meza, amafaranga, ubumwe n'iterambere mu miryango yanyu, mu miryango yacu. Nirengagiza gukengurukira abasanzwe badahengeshanya kudukurikirana bari mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, hakurya ya Kanyaru, eka muri Afrika nzima, Amerika, Aziya, Oceania, Madagascar, Iburaya no mu mfuruka zine z'isi. Turabaramukije tubaha ikaze. Reka nkuko twebabwiye mu ntangamarara tuce kwanza kuri kino ca kano kareresi, ndaza gufata akanya keza ndayishiremo neza mu yirabire mu numve abo babumva runo rurimi. Aba Wazalendo bako baravuga babwiye ati we motari pita hapa twende tuba verifie siji nini ama susi bafise barayigaragaza muri no video. Muravye no kungene bariko baravuga communication, langage dit corporel canke
muca mubibona ko ngena abazungu bakangaranye bumva ubwoba plus na jewe canke nawe uri kurayiraba ntushoboye kwiyumvira kubera iki aba ba Mercedes Sans Frontières bose arabagabo ntushoboye kwiyumvira kubera iki aba Mercedes Sans Frontières bose arabamotari bazi moto seke baje bazi aho baje gukora aho wazarendo canke amakenga adutwara gushika no twiyumvira eske so baba pilota ajya madrone ya ku ruhande rwa AFC M23 eske aba ntibajwe baje muri objectif yo kuja gufasha ku mirongo y'urugamba bakaba barabonye binjiranye za Rwanda kuca Bukavu Goma baza ukuza amasisi baduga kugira bashike za Minembwe bitoroshe na rijya ibice 99% kwijana vya Minembwe biri mu maboko ya Wazarendo na FRDC. Aha niyo bari strategie kuvuga ati tuze nk'abaje muri aide humanitaire gufasha abene gihugu hama twinjirane neza na neza ino dukora ivyo dukora na rijya bano bazungu bagoma tugaragariza ko harimo abashinwa bagifasha wa AFC23 harimo abo muri Turikiya muri Pologne abo muri Amerika eka abamercenaires bo mu bwoko bugenda butandukanye hariya mu burasazwa bwa Kongo ku ruhande rwa AFC23 baguma bagaragara ikirera Wazarendo bakoze abakongomani bamwe baragishima ariko abandi baravuga ko ho habayemwo kutifata neza ku rwego rwa gisirikare kuko umwe yaravuga undi akavuga umva ni critique ya comportement cyangwa kunyene bavyifashemwo ariko reaction bakoze naje nk'ubwanje ndabona ko naje nari kuyikora nkuko bayigenjeje je nta kuntu uwo mbwira bose ko bazi moto bose nabagabo bose nabantu nyene ubona ko physiquement bafise taille za gisirikare nabantu bateye amakenga kubona Wazarendo yabiketse ikabahagarika ikababwira ati ingo tugende gucekinga tugende kuverifya kuko mu Kirundi hari umugani nakuze numva uvuga ati agatu utatekeye iyo uvyutse mu gatondo ugasanga ku irembo kera murabona ko atama portail nibiki wasanga ari imyugariro ari ku rupango barugarira mwo ugasanga urupango clôture canke urugo ntirukwira hose cyangwa ugasanga nta n'uruhari ugaca usanga ari agatu imbere y'umuryango bakunda kuvuga mu Kirundi ngo agatu utatekeye ugatekuruza ubuhiri kuko ntubuzi ikirimo Wazarendo rero bakoze ikintu kizima kuvuga ati twe turabiketse hagarara izi moto zose kata tugende tubakontorore dushire amazinda canke aya makenga yacu ahagarare uko niko vyifashe Wazarendo bakaba bakoze ivyo bakaba bahagaritse abo bazungu bari mu ishira hamwe rya Mercedes Sans Frontières musanzwe muzi ko gita kugateka canke kumbabare nabagiye barakomerekera ku rugamba cyo kimwe na CICR canke Communauté Internationale de la Croix-Rouge ariyo twabonye iza za Minembwe hanyuma abanyaminembwe bose bakishima muri rusangi tukiri ku kijanye na infiltration hari n'andi makuru avuga ko amajambo ngo Manzito yashikirije vyatumye ngo Manzito bamwe bamwiyumvira uko canke ugasanga we yarabivuze inosama nkuko boba babi propose akumva we birafise sens amajambo akiyavuga abantu bataratangura gukekeranya canke hace bukeye bwaha yavuze hace haba imigwano ku mirongo y'urugamba igana gufata Uvira no gusatira umuji wa Uvira wamengo ngo Manzito akavuga amajambo mazima amajambo ngo Manzito yavuze sayandi yavuze ati Wazarendo muri Uvira ndasaba tuve muri Uvira kugira tugende ku mirongo y'urugamba turabe ko twobandanya gufasha abandi bahari tangira aforo. Message yangu kwa Wazalendo wenye kwa katika jiji la Uvira, kwa saa hizi tumekamata decision ya kusema eti twende kwenye ligne de front. Maana kuna Wazalendo halisi na kuna Wazalendo wasiokuwa halisi. Kuwajua sasa Wazalendo halisi sisi wote kwanza twende kwenye ligne de front ili tuangalie gisi tutachanga wenye kuwa na masira ili tutafute wale wengine wasio kwa Wazalendo halisi ndio wanaye leta mauaji ndani ya mwingine. Kwa maana adui ataweza tuuza ili tuwe tunauana tuwe tunaua raia. Na hizi masira zenye kuzunguka mingi ndani ya mwingine ndizo zimeleta kuua raia sana. Ila tumepana siku 3 wale Wazalendo halisi wawe tuwe tulishatoka ndani ya mwingine na ule mwenye atabakia ajue kama anajisentir kama iko na wasoda 5 wale wenye ataambia wanatembelea kumlengo yake na wale wengine wenye kuwa na masiraha mingi wote sisi wote twende kwanza kulinye de front twende chunga adui asingie ndani ya mwingine yetu. Yule ambaye atakayeshikwa iko napiga risasi kiovyo iko natembea kiovyo nafaa kwanza afungwe kiongozi wake kuja mchukua wampatie decision yenye atatembelea.
kandi uvyumva umengo nivyo Uvira irimo FRDC irimo abapolisi yaragarutsemwo etat de droit canke autorité ya leta ya Tshisekedi leta ya Kinshasa tugende rero kuraba aho bitagenda neza aha rero aho hagaruka susi ngo niki ngo nuko Uvira amaze kuba infiltré Uvira harimo ngo abantu hajya batunye n'amakoho n'ibikoresho umwanya n'umwanya avuga ati hey twagiye rero susi ihari niyi mu gihe ngo Mazito yo bare yavuze ano majambo atavyazi ni sawa ariko mu gihe ngo yoba yavuze ku ruhande go kuba complice nkuko vyabaye muri Uvira ubushize ngo Mazito yoba garagaza ko azi uno mugambi wo gufata Uvira ta ntambara ndende habaye juste infiltration kuko amaze ikintu ngo kibaye igufa ikintu gihagamye AFC M23 ni FDNB ni gisirikare cy'u Burundi kiri muri Burasirazuba bwa Kongo kuja gutabara umubanyi mu gihe yatatse ko yatewe kandi kuja kuzimya umuriro ikindi naco ni Wazalendo kuko FRDC bo baragaragaye kuva muri Bukavu Goma ahantu ho za Masisi za Rucuru hose bagiye barahitangira ukuri kwabe kuva gushika n'ubu benshi barasaba ko Chirombo Tshisekedi umukuru w'igihugu ca Kongo yoraba kungene yoroganiza igisirikare cyo gishasha mbere bajya bari hariya hose Burasirazuba bwa Kongo naje ku bwanje nabatore arabahandi hantu abatwara hamaza n'abandi basirikare bashasha hajya batahame bitorosha umwe bakominikana n'izi mbwebwe za Sarambwe rero igihari nuko hari ubwoba ko Uvira ngo yaramaze kuba infiltré rero ngo bakuye Wazalendo muri Uvira bakagenda muri yo maho plateau za Fizi n'ahandi canke ku ma front za ino za Sange n'ahandi hagenda hatandukanye hariya hoca hasigara hagaragara kuko ngo FRDC yoyo ngo iri kohombi barongera akavuga ati bamwe mu ndogozi za FRDC bari kohombi barariye rushwa ndakivuge mu Kirundi ikindi naco giteza amakenga muri Uvira hamwibuke ko habayeho aba honorable n'abandi bategetsi bagenda batandukanye ngo basaba ko Purusi guverneur wa Uvira ahava bamwagirije amadetournement kwiba gusesagura abatunga y'igihugu no kutitaho ibinabiriya ibi navyo bikaba biteje uruhagarara kuko hari abavuga ati iyi ni perturbation ngo gushaka guhungabanya administration indongozi zimwe ziri solide zikomeye bahungabanye umutekano w'abanyavira babacanishemwo abemera Purusi n'abatamwemera bajyane bongere bajyane haba muri zo njyane umwasa ashobore kwinjira ni ya strategy nyene ya divide impera canke diviser pour régner iriko irakoreshwa rero ngo umugambi wo gukora Wazalendo muri Uvira ni babanze bawihoze kuko Uvira nayo nyene irabereye igufa ngo AFC M23 kuko bobo bagwana taseserofe bagwana tategeko na rimwe ribafata nta muntu numwe abazi nta wabatumye bari hajya pura murdora patrie CFRDC Kinshasa sinye seserofe ni FRDC si Wazalendo nico gituma Wazalendo bavuga ati twebwe imbwebwe za Sarambwe zije zikatutera turazivugutira ariko ahandi naho baragira intambamyi kuko oza wumva abarongo ya makambi abakomanda ba FRDC bavuga ati ntimurengaho nimba mwabarashe mukabasubiza inyuma sawa nimugume aho nico gituma mumva ngo atama avancement ahari yo kubakurikira iyo bari sauf ivyabaye Kajembe kigugwe na Kajembe uko niko vyifashe rero ubwoba bwuko Uvirire infiltré nibwo buriko buratuma itegeko kugira ngo Mazito risaba Wazalendo kuva muri Uvira bagende mu marinyi d'offro ridashoboka nkuko twabibabwiye mu ntangamarara Lawrence Kanyuka umuvugiza kongera akabana porte parole wa AFC M23 yasohoye itangazo rirega igisirikare ca FRDC na leta ya Kongo ni tangazo yasohoye ku munsi wejo wa gatanu hari tariki 8 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026 ataka arira byinshi yavutse biri mu bintu twagiye turababwira ibi kandi bize bibana bagaragariza ko abakunda kugira amadute ngo ivyo dushikiriza ku mirongo y'urugamba atama preve n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye ngo sivyo ariko agwanda babwire ko ntizidushoboye gutumwanya nka Jesse shoboye nababwiye ko sishoboye kwatsa kamera ntagira preve nimwe iyi reka mbaza ndayiberekere muri telefone ariko ndayishira hano kugira mubone ivyo umuntu ariko aravuga ukugena bibabiri iyi ni communique reka ndayishira hano nkuko bisanzwe ndayisome dukurikira 5 kuri 5 ni communique officiel 8 mai 2026 bavuga ati so vendredi le 8 mai 2026 ngo kuri no musi wa gatanu hari ejo itariki 8
entre 15h45 et 16h25 ngo hagati ya saa 9:45 na saa 10:25 les forces du régime de Kinshasa ont mené des frappes de drones meurtrières ngo ubutegetsi bwica bwa Kinshasa ngo bwarateye ibitero bukoresheje drone zica contre le marché public de Mushaki dans le territoire de Masisi. Aya makuru niyo twabahereye ko mu gatondo ko kuri no munsi wa gatandatu tubamenyesha ko Mushaki imasisi hari kuri mu ahitwa Mushaki batangaje ko drone FRDC yarashe inyubako vyitwa ko yari iragirirwamwe inama eka no kusoko y'inkonko twabibabwiye aho hagaragaye twashize mu magroupe ama video agaragaza bariko barashonwa bahitanwe n'ama ekra bakomerekejwe n'ama ekra ariko hakaba ukudahuza hagati ya Tshisekedi ya Murantunga ukudahuza hagati ya Corneille Nanga n'abasanzwe barongoye Mushaki. Ubu mwumvise ko niho baheye kuri ino communique ariko ibirimwo nibigenda birahuza ivyo twagiye turabashikiriza. Iyi nayo akaba ari strategie yo kwivictimiza guprofita kugira bagaragarize ama communauté internationale bihugu mpuzamahanga ko baseserejwe na leta ya Kinshasa mu gihe iri kiraviola cessez-le-feu. Barabandanya bakavuga ati le bilan provisoire de ces bombardements fait état d'au moins 20 civils innocents tués et plus de 57 blessés. Basubiyemwo barongera bavuga ati ngo abasivile 200 barishwe ataco bazira 57 barakomereka. Muri communique yindi Corneille Nanga yavuze muri conference of presse ko bari 60 kuduga, parmi lesquels des femmes ngo muri abo harimo abagore, des enfants, abana ainsi que d'autres personnes vulnérables ngo nabandi basanzwe batorohewe. Cette attaque délibérée contre des populations civiles constitue un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Ika strategie ya Mushaki nkuko nabibabwiye binteye amakenga. Nivyo abene gihugu baragaragara muri iyo video muratse ko dashoye gushira ibintu by'amaraso hano nababwiye kiri muri groupe na mu kiganiro twakoze nabwiye ko ndashira muri groupe nayishize muri groupe kandi ndizera ko nabandi mwayibonye abatayibonye nabo baraza kutwandikira muri commentaire tubashire muri groupe kuko ni kenshi bakunda gusaba ngo dushire link ya Play Podcast TV hano munsi ngo tuyirikinge hano muri commentaire y'ibiganiro dukora ntavyo nkunda kuko ucusanga hinjiye n'importe qui abantu bakavuyo baza kudurumbanya n'ibiki ariko uvyifuza baza kunyandikira muri commentaire canke inbox kuko nimero yanje yo irazwi ni 79 190 399 utanguje plus 257 mu gihe wowe uri mu mahanga ariko mu Burundi ni 79 190 399. Barabandanya bakavuga ati cette attaque délibérée contre des populations civiles constitue un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Ngo ico gitero bakoze batumbereje neza neza ku bene gihugu atayumva tarabagwanya abasivile ngo kigaragaza ko ari icaha c'intambara kandi icaha mponya abantu, crime contre l'humanité kigana guhonya abantu. Depuis le début du mois de mai hari baratondetse rero kuva aho bagiriza ko FRDC n'ibitero vyayo kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatanu twabwiye mu ntanga marara 2026. Le régime de Kinshasa multiplie les frappes indiscriminées et viole systématiquement le cessez-le-feu. Akanibo genda batakavutse stratégie yabo bariko baraviola cessez-le-feu n'ibiki ariko ku mirongo y'urugamba twagiye turabwira ko izi mbwebwe za Sarambwe AFC M23 nibo batangura kuja gutera Wazalendo gutera FRDC baba barindire ko aba replique hama bacha bavuga ati mwabonye nibo bariko baratugira baratubangamiye ariko nago nabwire ko Mushaki kabisa atankeka bose abagerageje kuduha makuru bavuga ko ari bo birashe kugira bashobore kugira poids yo gusohora ino communique. Cessez-le-feu si en cibla des zones densément peuplées misios rumbishi nta munyagihugu numwe yigeze afatwa barashe ibirindiro kirindiro cabo harimo stock harimo ama dom de fer ngo bibwirinzi harimo bijejwe kuburuya ikirere connection kugira drone zibure amerekero harimo ama groupe électrogène harimo ibitoro harimo ibintu byinshi bigenda bitandukanye amatanti nkoho amaminisho n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye kandi hakaba hapfiriye
abasirikare benshi kuko hariho abasirikare benshi cyane. Bakabandanya ati so vendredi le 8 mai basuye le 8 mai Gakenke bavuze muri Gakenke dans le centre de Minembwe a été la cible d'attaque répétée menée par les drones des forces coalisées de régime de Kinshasa. Murumva iruhande ya Masisi Mushaki ko Gakenke mu Minembwe habayeho ayane mabombardement. Baraza jeudi le 7 mai Mikenke dans le centre de Minembwe ngo naho nyene harabaye ama attaque répétée des drones des forces coalisées de régime de Kinshasa. Ngo no kuwa kane itariki indwi baraza itariki indwi nyene a 13h20 ko saa 7:20 les forces coalisées de régime de Kinshasa ngo barabombarze Kalenga dans le territoire de Masisi provoquant des pertes en vie humaine ainsi que de nouveaux déplacements massifs de population. Ibi narabibabwiye ndababwira ati aha hitwa hitwa Masisi harabaye bombardement barongera barasibra ikambi naho muri Masisi aha yita Karenga barashe stoke n'ikambi bari kwaregereza namwo abasirikare aho hari abasirikare ngo barenga 500 n'ibikoresho rutura navyo nyene FRDC yarabituriye. Nico gituma babona bahasize mu rutonde ikiraco nizere ko kibagaragariza kikongera kikabaha icizere cuko Fleury le Patriote musesangutse wanyu nta musi numwe ndabazanira inkuru zitagira ifatiro sinzopima no musi numwe. Nico gituma abakunze kuza muri commentaire Fleury vitubwira gumutubwira bombardement twereka amafoto atari babombarze mu ikambi rya AFC M23 atari bo bayapostinze ntayo turi buronye kuko babombarze nk'ahantu hama FRDC kahafata canke wazarendo ayo turayaronka ko wazarendo rafata ama video n'amafoto ariko tubabwiye babombarze ahanaka mugabo ntibahafashe bahabombarze dolon amafoto ntibikunda ko tuyaronka kuko AFC M23 ntikunda gupostinga amafoto y'ivyo yononekaye vyabo ariko hamwe n'ibi biri muri no communique bibereke basi bafume bibaha n'icizere babwira ati ivyo Fleury le Patriote atubwira ku mirongo y'urugamba ubu turiko turavyemera birafise n'ifatiro biri muri communique kandi zitariki zose bavuga nta musi numwe ntakoze ikiganiro ndababwira ko ku mirongo y'urugamba habaye kunukunuku aha niko ndavugiye bino nishura bamwe bakunda kuba bafise amakenga tubwira haro n'abaje inbox eske Fleury bigeze ntu bavuze ko habaye ambiscade ko ba bombarde ko bagitse kunuko nivyo eske izo explica kabisa FRDC na wazarendo bakora bikora nivyo nta mwanya rumwe wo gutamvise communique ngiyi nababwiye ko ndayibashirira gatanu kuri gatanu tukajana hanyuma harabandanya bavuga ati ngo vyatumye haba kwimuka cyangwa guhungabana kwa bene gihugu bari deplace ari benshi twarababwiye ko benshi baca baja muri centre ya Uvira abandi muri centre ya Sange n'ahandi hagenda hatandukanye kugira baronke ko babone ko borokora ubuzima. Kuwa mbere rero itariki zine le lundi 4 mai 2026 ces attaques ont été menées contre Rumbishi et ses environs dans le territoire de Karehe. Irumbishi narababwiye ko bayirashe basambura ikambi kirindiro gikomeye cyane cabo cari gihari cuzuyemo bijya bikoresho byose nguma ndababwira. Hanyuma baravuga ati le dimanche le 3 mai 2026 les localités de Rumbishi, Rutare et les environs toujours dans le territoire de Karehe ont été la cible des frappes meurtrières. Ndibaza ko ngaha deja ibi biriko biragaragaza ko amakuru tuba turiko turabaha ku mirongo y'urugamba abari all right. Hano ni ibintu vyiyo kwishimira cyane ko iyi ni preuve ko tutababesha kandi turakengurutse cyane. Lodeme itariki zibiri Arugezi dans la région de Minembwe les drones de combat du régime de Kinshasa ont également semé la mort et la désolation causant de nombreuses victimes civiles ainsi que les d'importants déplacements de population. Bavuga itariki zibiri z'ukwezi kwa gatanu ni rezime yo kuva uku kwezi kwa gatanu kuba kwari kwa mabombarde n'imibwano aho n'utundi banyegeje kuko nibovuga vyose. Arugezi dans la région de Minembwe nyene ahitwa Rugezi drone yarongeye irahakunguta hanose mubona ko barandika ngo hari perte ya population n'ibiki bo bico bita population n'aba basirikare biwabo drone iba yakubise neza
sawa ibi navyo twamatwaye bashikirije ko ariyo strategie yo kwama bivictimiza biriza ko drone yabakoreye umuti bagaca batangaza ko yarashe abene gihugu. L'attitude affichée par Monsieur Félix Tshisekedi ngo iyi ngendo Tshisekedi ari karagaragaza depuis longtemps prouve à suffisance qu'il n'a aucun amour ni pour le pays ni pour son peuple. Ngo iyi ngendo canke inyifato yo kuguma abombarda Tshisekedi ngo iragaragaza ngo kuva kera kandi ngo bihagije ko atarukundo rw'igihugu canke rw'abene gihugu afise. Au vu de ce qui précède ngo bivanye n'ibi bihe tujeje kubabwira canke vyabaye, l'AFC M23 estime que le processus de paix ne peut être unilatéral. Ngo AFC M23 iravuga ko inzira y'amahoro idashoboye kuba irabwa n'uruhande rumwe gusa. Itezwa kuba bavuze unilateral bavuze uruhande rumwe, bavuze bilateral bavuze impande zibiri kuko ni B na 1. Unilateral ni 1 uruhande rumwe, B ni impande zibiri. Il faut être deux pour danser le tango. Ngo mutegerezwa kuba abantu babiri kugira utambe tango ni intambo igomba kumera nka salsa canke nka kizomba. Ni yindi abazungu bakunda abari couple zibiri zegeranye cyane muzosanga bona zitamba ababosi bahindukira bagenda gauche bagenda droite. Ni intambo ya VIP, murashe kwandika tango kuri YouTube canke kuri Google muca muyibona. Iyi ntambo ndayizi kuko à l'époque nkiki ritera nka risama narayitamba. Nous ne pouvons pas donc continuer à assister passivement aux attaques contre des civils innocents dans les zones libérées ni contre nos propres positions. Ngo dushoboye kuguma turaho turaba passivement bisigura ko le passif c'est le contraire ya actif. Ngo dushoboye kuguma ngaho tureza amaboko turaba ibiriko biraba ngo kuri ano ma attaque bariko kora barabica bene gihugu binzira karengane ngo mu mazone twafashe canke ngo contre notre propre position. Mwumvise ko bagarose aharera aratanga kuvuga ati contre nos propres positions. Akarera rakavuze aragaragaje ko muri za ntonde zose y'amatariki barasha ama position. Face à ces violences répétées, l'AFC M23 se réserve le droit légitime de répondre avec la plus grande fermeté afin d'assurer la protection des populations civiles dans les zones et de mettre un terme aux attaques perpétrées par les forces de la coalition du régime de Kinshasa. Ukuni ko bama baheza communiquer baravuga ati kuri ibi byose biba AFC M23 irafise uburenganzira bwo kugwanira iteka ry'abene gihugu kubakingira n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye bivanye n'ibitero Kinshasa cyangwa Tshisekedi ngo aturasa cyane ngo les forces de la coalition agaca dondagura abo yagiriza rero bafatanya ngo na Kinshasa ngo ni FRDC gisida cha Congo, ni FDNB gisida cy'u Burundi, FDLR, les milices wazalendo et les mercenaires bo bavuga ko harimo nabandi bacancuro canke donc dimwe abacancuro kirumvikana. Hanyuma bakavuga ati nous prenons à témoin la communauté internationale ngo turababwiye mwebwe bihugu mpuzamahanga, le médiateur Qatari, celui de l'Union africaine, facilitateur américain, l'Union européenne, l'Union africaine, CIGR, SADC, CAE, ainsi que les Nations Unies pour ces actes de barbarie perpétrés par le régime de Kinshasa. Ngo turababehaye nk'ivyabona mu bimenye mu vyumve ko ibi bintu biko birakogwa. Tubwiye aba mediateur baba Qatari, Union africaine, bahuza bikorwa b'abanyamerika, Union européenne, ubumwe bw'abanyaburayi, ubumwe bw'abanyafrika, CIGR, ibintu vya GRARAC, SADC, CAE, ariyo EAC, ainsi que les Nations Unies, leta z'ubumwe za Amerika, ngo kuri bikorwa by'akamaramaza canke bikorwa biteye isoni bikorwa na leta ya Kinshasa. Akabandanya avuga ati fait à Goma le 8 mai ngo twayisinyiye igoma itariki 8 harejo kuwa gatano pour Alliance Fleuve Congo ni AFC M23. Lawrence Kanyuka, chef de département de la communication, chef de département de la communication et porte-parole. Iyi niwe yarisinye. Aha rero bikaba vyumvikana gatanu kuri gatanu ko AFC M23 itorohewe. Iyo basinye communique nk'iyi baba kabisa bavugutiwe umuti. Nizera neza ko
bino bibagaragariza ko ivyo tubandanya tubabwira cyane tubashikiriza atampungenge nimwe habarimo kuri 100% koto nkuko bakunze kubivuga. Rero niduhengeshanya kubakengurukira mwe mudahengeshanya namwe gukurikirana ibiganiro vya Fleury Podcast TV canke Fleury le Patriote umusesanguzi wanyu, ariko mwe mutaragira s'abonner canke subscribe ntaco bitwaye no gufyonda juste ngaho kuri handitse s'abonner canke subscribe hama ukagira kuri aka gatoki kitwa jeme hamuga comment ukagira ico uvuze mushikiriza uku mukoye kugira uku muhindura ibi mwongere mwibi imbari ubufasha tubwira nimero ducisha ko rimikashi nibiki canke conseil canke kwamamaza byose birakigwa hano kuri Fleury Podcast TV kugira dusangize abarundi eka na communauté internationale bagize amahirwe yo kumva runo rurimi dukoresha gatanu kuri gatanu. Tubakengurukire rero tubandanya tubipfuriza weekend nziza isabato nziza kuri mwese abarundi abanyarwanda eka namwe mwagize amahirwe yo kumva runo rurimi aho muri diaspora. Weekend nziza, ciao ciao.